nshaka mutwibwire n'abatakuzi bakumenye. Yego, jewe nitwa Jolike Rusimbamigera, nkaba mbaye ngaha muri Suisse haheze imyaka 20. Nashikiye mu Butaliyano nahagize imyaka 4 mvuye i Burundi, umva ko nahereye aho ngeze ubu. Reka mpereze aho navuye. Jewe mvuka mu ntara z'umucankuzo, mu ntara y'umucankuzo, nkaba nize amashure matoyi umucankuzo, hanyuma ngira petit seminaire yo mu Dutwe, hanyuma baca banyoriyanta mu ntuze Ibuta. Sinashoboye guheza ishure ko ibyabaye byatumye nk'ibi igihugu canje ni byageze ndi mu mwaka wa nyuma. Navyo turaza kubishika ukuntu byagenze, nuko hanyuma nkaba mvuga ivyo nize. Nta kibazo. Nshitse mu Butaliyano, nashitse nca niga ntuze filozofi na teologi, naho atari ntuze ntiyari option yiwanje ko nari nabaye oriente muri ntuze muri medicine i Bujumbura, hanyuma ariko ngaha ndagerageza kwinjiramwo ndabura ntuze financement. Hanyuma rero nca mbuze ivyo nca ngenda mu ntuze muri grand seminaire. Ko hanyuma ndabandanya vocation iraza nyine buke buke, hanyuma amayira ndabona yuko atarayanje, birahinduka nca ndafunda umuryango. Après nca niga n'intuze n'ibindi kugira ngo bishobore kuntunga no gutunga umuryango. Naciye niga ekonomi muri ntuze muri Suisse. Yego, akaba ariyo ntuze secteur ndiko ndakoramo ubu, ndi consultant comptable, auditeur financier. Depuis 2018 naragize ntuze société de consultance yiwanje, niyo n'ubu nkoramo. Nuko Jolike, ndashaka tugaruke Ibuta. Umunsi babatera habaye iki, byatanguye gute? Urumva umunsi badutera, nibaza yuko nohera ukuntu klima yari ihari muri Ibuta, même aux alentours, surtout aux alentours. Yego. Nuze igihe cy'Ibuta badutera, twari dufise ubwoba bwinshi cyane, kubera muri region twarimwo yari region bariko baragwaniramo cyane, surtout region ya Makamba. Urabona Buta ni nozeye na Kavale, urenganya ku Kavale ukagenda ukaduga imisozi uja muri za Vyanda, za Vugizo, ariho bariko baragwanira, hariya za Vugizo. Hariho nozeye antenne ya television nationale yitwa Inanzegwe, niyo yari icunzwe kuba yari point stratégique ku Burundi. Yari icunzwe n'abasoda batari bake n'ibigwanisho bitari bake, ariko la veille ou 2 jours avant bari bayiteye, abasoda barahunga, ipare ko bafashe n'inkoho bariko barakoresha, ko bari benshi gose.
hanyuma rero ivyo bintu biradutera ubwoba no ku mashure za Kiremba za Bururi bararekuye abanyeshure barataha ko barabona yuko badashobora kubaproteja. Hanyuma rero natwe muri izo klima twarabimenya tukagira ubwoba tukagerageza kurondera des informations ici et là. Nico gituma rero twagize ntuze jewe nari responsable w'abanyeshure comme doyen, ubwo abanyeshure bari bafise barabuntura amaranye nkaje kubutura abarezi. Jolike, mbega wangana gute wiga mu mwaka wa kangahe? Niga muri première scientifique, nari mfise imyaka 22. Navutse muri 74, nafise imyaka 22. J'allais faire 23 ans muri juillet. Ego, hama rero ubwo bwoba biratinda bigeraho babashikira barabatera. Ego, hanyuma ubwo bwoba bwarabandanije, turavugana, ni ibintu nyene birebire rwose, twaravugana n'abaprofesere, tukavugana n'abarezi bandi, cane cane jewe donc d'une voix officielle twavugana na ntuze na recteur w'iseminari mukuru Zakariya. Hama rero ndagenda ndamutura ntuze preoccupation z'abanyeshure, na jenyene zari preoccupation ziwanje, ku buryo ariko wewe ari yaturasira atubwira ati nta ntuze nta ngorane ibiko biraba byose turabizi, abantuze turagerageza uburyo bwose abantuze abasoda baza kuducunga. Niwe rero yari yizeye cyane yuko abasoda baheza bakaza kuducunga. Rero ndibuka yuko namubwira nti none nta kuntu abandi ko twumva ngo bariko abanyeshure bariko bobareka abandi tugataha, abafise iyo baja bagataha. Mugabo aca arambwira ati ubona abanyeshure bava nko muri region ziriko zirakubitika, wowe birukana gute kandi nimuhira bariko barahunga. Ivyo rero urumva ko vyari c'était logique yuko ufise uburyo wari kugumana abanyeshure ku ishure, mugabo akondition yuko ufise garanti yuko bariko baragucunga. Urumva rero hanyuma rero iyo nama nakoresheje ku banyeshure, naho ushaka ukabaza abanyeshure amaklase yose confondi, namaze ntuzeye umunsi wose tugirisha amanama, ku buryo n'amanuze n'ama-examen amanuze ama interrogation twari dufise, naciye nsaba abaprofeseri yuko boyareporta pour une semaine suivante ou dans 2 semaines, kuko abanyeshure muri iyo klima ntibashobora kwiga neza. Muri cycle supérieur abaprofeseri baravyumvise ayo interrogation barayareporta, ku buryo rero bari dufise umwanya wo kugira ntuzeye ukuvugana kuganira niki. Hanyuma rero mw'ijoro tukiri ngaho ga Jolike, mbega muri ico gihe ko iseminari yarimwo ubwoko bwose abahutu n'abatutsi, ico gihe mwumva ivyo bintu mwari mubanye gute, mwavyakira gute, ibiganiro byari bimeze gute hagati ya mwebwe abanyeshuri? Ico ni ikibazo ciza cane, kuko abanyeshure ego harimwo abahutu hakabanamwo n'abatutsi, hanyuma nta bintu vyo kunyegezanya abantuze klima yari ihari, nuko abanyeshure b'abahutu baratinya abasoda canke cane igisoda yuko bashobora kugirirwa nabi. Abanyeshure b'abatutsi nabo baratinya kirobere yuko bashobora kubatake par robert bakamererwa nabi. Mugabo entre nous nta kwinubana vyarimwo hagati yacu, nta kwinubana vyarimwo.
ivyo nobikubwira neza kuko mu ishuri wacu muri pomiyere nibaza yuko ngira sinaharura abahutu n'abatutsi barimo ko imbone sinigeze binyenteresa mugabo ndibuka yuko hari umunyeshuri twigana amarezima yarapfuye yitwa Gilbert twamutazira bushara wo mu Rumonge yarakunda gucokoza cane umunyeshuri w'umuhutu atanyegeza je dirais frustration canke sympathie yanuze ya rebellion hanyuma hakaba n'undi muhungu yitwa Piyo ndayikengurukiye nawe twari kumwe w'umututsi nawe rero nawe nyene yabarakunda gucokoza ko bose bava mu Rumonge ama rero niho turi mu nama tukatanganye ivyumviro ukuntu twokorganiza irondo kuko muri pomiyere twarumvikana yuko ukuntu twokorganiza irondo tukaja kubivugana n'abandi hanyuma tukagira deposition aho twoshira amaposition kugira ngo tumenye abo yataki iri nziba nabo turari tuja kwavertisa abo rero aho rero niho twavuga ndibuka tugiye kuryama Piyo yabwiye Bushara ati Bushara ni babagabo ba Nyangoma baza unyibuke nawe acabwira ati bamwe bo kwa Bimkomagusha nibo baza kuza nibaza nawe uragirantuze uranyibuka ntumpemukire hanyuma tugenda kuryama hamwe nyene umengo wariyumvamo yuko umengo nijoro rya nyuma ukiyumvamo kumengo nijoro rya nyuma kuko amajambo bavuga umengo baravyiyumvamo tugenda kuryama hatreta irondo bari tubujije yuko tugira iryo rondo ndaza kukubwira igituma babitubujije ntuze Bushara Syria ntuze Piyo yari hambavu yiwanje igihe bamurasa aho bamurashe position bamurashe ko sinzi aho urusasu rwinjiriye mugabo rwasohoke mu mapumo no muri vesi kuko yarafise rero possibilité ntuze difficulté de respirer akabwira avuga ati mungirire secours yari umuskuti hanyuma daire niwe yatwara ntuze section y'abaskuti hanyuma rero Bushara nawe ntiyari yakomeretse Bushara aza kugira ntuze kutugirira secours ama rero akagenda kugirira secours Piyo amubaza ati amubwira ati ngirira ntuze respiration ko biranka ko mpema niki Bushara nawe nta bintu za respiration yarazi akagerageza nkamubona nyine ariko aragerageza uburyo bwose ari agite atamenye ukuntu abigira yaragerageje uburyo bwose ukuntu yosova Piyo ariko quelques minutes après Piyo ira expire yarapfuye umva rero Bushara umva kameme iyo ni ntuze témoignage yuko atanuze ta bintu by'amacakubiri yari hagati yacu kuko devant la mort n'umuntu yariko arapfa yamwifuriza gupfa ahubwo yaragerageje uburyo bwose ukuntu yomusova iyo niyo klima rero twari kumwe mu seminari ego Jorike dusubire inyuma gato umunsi babatera byagenze gute hari saha zingahe mwatewe n'abandi igihe badutera hari mu masaha ubundi twavyuka mu masaha 10:20 ariko ico gihe kubera tutaja muri etude twari twagize 20 minutes après donc c'était 20 minutes avant yuko tugira ntuze tuvyuka niho bashitse nyene muri ntuze twiye tubumva bamaze gushika muri dortoir urumva ntitwigeze tubona mouvement suspect ailleurs
kuko urumva yuko irondo bari batubujije yuko turigira mugabo muri premiere twaryama muri premiere donc muri dortoir turi premiere deuxième bamwe seconde na troisième hanyuma abo muri premiere baryama au fond du dortoir akaba ari entrée imwe yonyene iyo entrée akaba ari na sortie hanyuma troisième c'était à l'entrée mugabo entrée iri vide kubera bari bake no dortoir yari nini abanyeshuri bari bake urumva donc warinjira muri dortoir akaba place vide ugaca utangura ku bitanda ugaca winjira muri compartiment ya seconde ukaja muri premiere hanyuma rero twebwe abo muri premiere kubera abo muri seconde batatwakuye yuko tugira irondo twariyumvikaniye twebwe yuko toute la nuit babiri d'entre nous baveya kugira barabe mugabo ntibyari permis yuko dusohoka hanyuma rero turaveya babiri baveya mugabo twaveya turi muri dortoir kuko twari kuri etage abo bose baveya nta muvuma n'imwe twigeze tubona iri suspect hanze mugabo ifodire yuko pendant la nuit muri kajya kavale haba hari ntuze hari umwijima ku buryo utabona ntuze hanze neza hanyuma rero kubona amatara yaracika hanyuma rero jewe na Siriake une demi-heure avant ntitwari twajyanye toute la nuit une demi-heure avant bagize ati hajya butanguye kugira ntuze guca twavuze ati turarusinze uno munsi ho amarere itiro ryakwishe reka ati utangure kuryama Siriake jencha ndaja mu gitanda nshitse mu gitanda Siriake nawe arashika 2 minutes après ngo jori ngo bamaze kudushikira wa muhungu ubwo nyine bamaze kumbwira ati bamaze kudushikira bamaze gutangura kurasa hama rero nanje mu bitirotiro ndavuga ni donc le temps yukugira ntuze yukugira ntuze yukuvyuka abanyeshure bo muri troisième bari bamaze guhunga baza vers le fond muri première ce qui fait que je me suis retrouvé tuvuye muri ntuze mu gitanda twagiye twinyegeza munsi y'ibitanda mu gitanda ciwanje nagiye nirotuva turi abantu bashika nka 5 Placide we yobibuka ari abanyeshuri twiganye mu dutwe harimo Gilbert bari nakandi amuhenegeri baciye baza duhaye dukora iki tugire gute abanyeshuri benshi baza iwanje ngo tugire gute nabo bamaze kudushikira ku buryo igitanda cy'iwanje turi munsi carahagurutse kubera twari benshi tugira ntuze umwe wese agerageza kugira ntuze kwiprotege bare igitanda cy'iwanje cari deja twari twamaze kukiduza ko twari munsi turi benshi babenga nije ndibikomago baje kugira ngo ndabatabara ndababwira nti oya urumva bamaze kudushikira skireste c'est appris tuvugana na Siriake ati ariko ntitwicwe n'intuze n'imbugita n'imipanga fuma tugira ntuzeye tugira dusambura ibitanda twigwanire n'ivyuma by'ibitanda hako tugira ntuzeye twicwa n'imbugita yego hanyuma rero baca batangura kugira ntuze gutanga ordre yukugira tuvangura atabahutu hajya abatutsi hajya harabura n'umwe agira yitandukanye hanyuma rero baca baragira ntuze batanga ordre y'kurasa barashe jewe hariho abamaze kuraswa muri ntuze muri troisième bakiriko barahunga hanyuma jewe batanguye kudukura munsi y'ibitanda
nagiye nirotuva ndi hejuru y'igitanda cy'iwanje ariko ntagishobora kubuja. Nkibaza rero yuko hari umuntu yafashe amaguru ariko aragira ntuze ariko arambuza kugira kwiruka kuko abandi bariko bariruka bagenda vers la sortie. Hanyuma rero jewe rero nguma nibaza ntibamfashe or yari ntuze yari paralizi y'amaguru. 30 minutes après niho nagiye kumenya yuko bandashe ko nabona amaraso ariko aratemba ava kuri ntuze muri bassin kuri colonne vertébrale amanuka ku mugongo. Niho rero umuhungu yitwa Alain kiga muri ntuze muri cycle inférieur yaje kutugirira sekuru, niwe yambwiye anyereka position bandashe ko hanyuma ankura kuri ico gitanda ashira ku matera hasi. Mbandanye derurema. ego ibyakurikiye ingene wahavuye abahavuye bashobora kugenda. Hanyuma rero urumva barabandanya barasa, hariho abaciye bapfa sur le champ, hariho abandi bahagoniza. Abapfuye sur le champ nagiye kubabona après nka Gilbert par exemple namwumvise avuga rimwe gusa yaciye apfa danku kuba murashe mu jisho. Yavuze ahantu ku mutwe yavuze ngo barandashe, yavuze ati barandashe. Hanyuma kubera twari kumwe hafi niho nabonye ko atakibuja hape. Hari umuhungu yari kwaragoniza nawe nyene yarapfuye yitwa Pasteur, twari kumwe nawe iruhande, yambwira ati Gilbert bamwishe. Ndamubaza uwundi bari kumwe yitwa Jimmy, bati bamwishe. Iruhande hari ntuze hari Pio nawe nyene yari yapfuye. Hanyuma rero tuca tuguma ngaho. Jewe urumva sinashobora kubuja. Mbega Jorike bamaze kuza bakababwira ngo mutandukane abahutu baje uko abatutsi kwabo, ico gihe ntaco mwaganiriye hagati yanyu mubazanya ati abahutu ntimugende canke abahutu bavuga ati abatutsi ntimudusige, ntaco mwigeze muvugana? Oya, nta mwanya twari dufise. Umwe wese yategeza kureyagisa selon uko avyumva nuko abitegera. Ce qui fait que twagumye iruhande, umwe wese yagira ntuze yasheresha kugira ntuze kwisova nuko atabantuze atteint par la balle. Yego ntuze ariyo kameme ntuze episode yabaye. Ari umuhungu twari kumwe yitwa Christophe abagisonga, niwe twahora tumucokoza. Ubunuze ntiyakomeretse niwe yaciye danku, yari muri seconde madame agenda muri partie muri première. Abo bariko bararasa bamaze kurasa mugabo si igihe borudona yuko abantu z'abahutu n'abatutsi baduha umwanya wo kugira ati abahutu d'un côté abatutsi de l'autre côté. Ni igihe batanguye kurasa. Iyo batanguye kurasa rero abonye ibintu byashushe, uyu muhungu niwe yahagurutse nyine ava munsi y'igitanda agenda avuga ati ndumuhutu n'impundase. Ariko ninuze byaraboneka yuko ari umututsi, ntibamuretse ngo ninuze, ahubwo baragerageje kumurasa ntibamugema. Imana irakinga. Hanyuma rero urumva niko twagize twaza turacokoza ati weshaho ari no kuvuga ko Christophe yashoboye kwirukangara basiga ntibabuye bakimurasa. Wembo yavuye kuri kote yideplasa vers 5 metres aja kwinyegeza muri ta y'abandi bamaze kurasa. Ubu so kuvuga yuko yagize ntuze yabasize. Kubera twari benshi nabo bari benshi binjiyemo
baramurese gutyo gusa barakurasa ugasanga n'urusoro ntirugufashe cyangwa rufasha ahantu hatica nawe nyine byagenze. Wewe urumva uryamye hamwe ku gitanda uriko urabona abanyeshuri mwigana bapfuye abandi babarashe, ico gitanda wakivuye ko gute wewe kandi wamaze kuba paralize? Ico gitanda munsi ico gitanda nagikuwe ko nanoze na nuyo Alain nanuze na Joseph Muhenegeri twiganye mu ntuze mu dutwa ko ntibari bwamurase. Ariko Joseph yarapfuye baramwishe? Yarapfuye ariko niwe yangiriye sekuru bwa mbere, hanyuma aragira noze barashira ku ntuze ku gitanda ku matera hasi bankuraho hejuru, hanyuma abanuzeye umva abo twari kumwe apari pasteur yari akivuga baza turaganira, abandi bandi bari bapfuye, ba Gilbert bari bapfuye, ba Jimmy bari bapfuye, hanyuma nuzeye turu ya mbere irahera, hanyuma haza turu ya kabiri bo barasohotse ipari ko bagiye kunywa icayi, baragenda barasohoka baragira nyene amafete yabo muri nuzeye muri cour intérieure. Ivyo nivyo numva abandi babonye bavuga, hanyuma twebwe rero hari abanyeshuri benshi baguma bavuza induru bakriya au secours, natwe tukabandanya tuvuga ati reka kuvuga ntibumvirize yuko hari abasigaye bahave baza kuduhohosha. Hanyuma rero baragaruka kuri turi ya kabiri baza kwica abo bumva basigaye, hanyuma rero twebwe urumva ko twari fond ya dortoir atangura kwica abo bashikiriye babona basigaye. Hanyuma rero haraza umwana yaje kuri kote yari afise nuzeye Kalashnikov, ndamwita umwana ko yari afise Kalashnikov agenda na gutya yagendera kurura ku ntuzi irakora hasi. Si ko yari umwana nuko bwari ubugufi bwiwe, hanyuma rero acaragira ntuze agenda nyene ugasanga ari interesse yo kuraba ibirato impuzu nikatwara. Ama rero sinibuka umuntu yamubwiye, mugabo uyu muntu yamubwiye yarapfuye, yamubwiye ati uri kurondera ibirato laba kuri ijya kote niho biri, amwereka ku yindi kote tutariko. Hanyuma rero abo yariko arahohosha acagenda kuri iyo kote, agenda kuri ivyo birato. Hariho n'abandi rero bariko barafuya biba ivyo bintu, hanyuma danku baca barabahamagara, bariropriya baca barabahamagara. Dukiruko rero je nari namaze guhora ko yesete a 2 metres, narabona yuko yashikiriye kandi yagenda arica bose. Ama rero hamwe nyine urindira yuko agukubita urwanya, acaragenda arasubira inyuma. Abandi bagiye kugaruka cette fois-ci bari abanyeshure bo muri ESO b'abasoda baje kugira secours, ariko baza bavuga hari umuhungu yitwa Melchiade muri abo twari twiganye mu dutwe, hanyuma agenda muri ESO. N'uwundi yitwa nuze n'Ugwakagari Salvatore, kandi baracane mu gisoda. N'Ugwakagari Salvatore yara umuntu w'incuti, araza babaza ati Jorike, bahamagara abanyeshuri bize mu dutwe, abaza Jorike, babaza Gilbert, babaza Joseph. Aba rero nibaza nti uyu muntu ariko aragira ntuze aratuvuga ku mazina n'umuntu asanzwe atutse, ashaka kuduhohosha. Nshandagira ntuze nyene ndikamufa nyene muri abo bandi, ariko nza ndaraba buke nza ndaraba. Hama rero nza mbona ni ntuze ni Melchiade na Salvatore, rero nca ndabahamagara
ndababwira nti ndacariho, baca bararaba, baca bashira ku matera, barayiterura ari babiri. Ndababwira reka rero mugire nuzeye mungirishe turu ya dortoir, ndabereke aho namye numviriza numva abariko barakwiye. Aho muri dortoir wari hari hasigaye bangahe bakiri byitwa yuko bakiriho, baba bakomeretse cyangwa batakomeretse, bashika nka bangahe bakiriho? Twashika abari twarashika nka 25, twarashika nka 25 bakomeretse bakiriho bagihema. Kuko abapfiriye muri dortoir ntihenze umengo ni 36 gutya, abandi bagiye gupfa mu oya 34 kuko hari abapfiriye hanze, hakaba n'abapfiriye mu bitaro. Nka Lenine par exemple yapfiriye mu bitaro i Bururi twamaze gushika. Hariho n'ubundi bari barashe ku kuguru ataca ari yabaye yapfiriye mu bitaro nawe nyene. Urumva abatari bapfuye bose twari kumwe, bari bamerewe nabi, hari abari bacitse amaguru, hari abari notamment Carter yari yacitse ukuguru n'inoze n'ukuboko, ubu n'umuganga. Didier noze ugurumbanya wari muri Norvege nawe nyene amaguru yari yamenze nabi kuba bamurashe ko ntuze mitrailleze, hanyuma na grenade iramufata ku maguru yose, kuguru kumwe rero niko kwari gusa no kwacitse. Bega wewe ba Salvatore bariko baragutwara wagenda gute kandi uri paralize? Oya ntibantwara, nari mu gita ku matera, bashize ku matera, yari sous forme ya brancard, matera niyo yabaye brancard. Afata extreme y'imatera umwe, ubundi extreme y'imatera je nari ku matera. Kuko baratinya no kubwira ntuze kunkorako kumbuja, kuko ntibari bazi aho barabona aho urusasu rwinjiriye mugabo ntibabona aho rwasohokeye n'iki. Hanyuma rero ntuze urgence bagira kwari kugira ntuze kuzimya, niyo baje kuzimya. Uyo Salvatore yari yize tesi, yari umu electricien, yaje atubaza ati ntuzeye imoteri iri hehe y'amatara hari centrale, bagenda kuzimya kuko ntuze dortoir yari kwirasha. Dortoir yari kwirasha kuko abarobere bariko baragenda, baciye barasa n'irya mitrailleuse antiaérienne ariyo yahitanye urusasu, ariko rwahitanye Joseph mu nyuma. Umva Joseph yagiye gupfa à la dernière minute, niwe yagiye guhitwana n'ubwo rusasu. Ku buryo Joseph wewe aho yari yicaye yari yitwa yuko wabona umengo aricaye nyene araruhutse, alors que yari ntuze urusasu rwari rwamufashe kuri mire. Abagiye kumukuraho niho babonye nyene yuko hose yari yamaze kuguruka, inyuma yari yamaze kuguruka. Hanyuma rero abo twari ntuze Salvatore na Melchiade barantwara, turagenda kugira turu, turaje kuraba Mbojeri berewe yari yapfuye, bambaza ati tuje kuraba abajiri ba Joseph. Hanyuma turaca ko hari Siriake ambonye Siriake yitwa Sayumu, c'était quand même muva yari umugenzi. Ambonye yambwiye ati ati Joli, ndaryohewe kubona ukiriho, nari nzi ko bakwishe, ko bari bamaze batubwiye ko bagutanguriye. Hanyuma rero mbona nawe yamerewe nabi, ariko yarashobora gutambuka, hama baratambuka nyene turagenda kunuze muri aho batwevakiwe munuze muri salle twagiriramo sport, muri etage ya mbere
donc muri rez-de-chaussée ko twavuye twaryama kuri première étage ariko rero aho bakubwira première étage ni harehare gose hari ntuze 24 escalier ku buryo ntuze yoba nka equivalent ya deuxième ou troisième étage mu ma étage normal. Hanyuma rero turagenda dushika muri iyo sale turahuriraho abakomeretse bose niki ariko no kugira yuko klima yari ihari wamengo ni ntuze twavugana nyine ati byagenze gute nuku ninde naka bigute aca kugira ati naka yapfuye ubundi nawe ati nguye ari ngaha twese tubazanya iyo utabona ubundi ahari ama rero twagiye kumenya abapfuye n'abatapfuye dutera inkuru nyene tugira ntuze ndibuka yuko turi umupatiri yaje kuturaba ubwa mbere muri iyo sale twakomeretse batwaza turabaza ati we bakurashe hehe ati umerewe gute je naca ndabatera blague niyo je banshahuye je banshahuye tugira nyene blague uko hanyuma rero aca batangura kurondera ntuzeye imodoka zitugirira sekuru zidutwara mu ntuzeye zidutwara muri ntuze mu bitaro imodoka zariho ari imodoka yari kudutwara bari bayituriye hanyuma hariho iyase yagira transport Bujumbura Burimbi niyo hanyuma rero batangura gutwara abari bakomeretse bamerewe nabi abo nibuka twajanye muri iyo ntuze mu modoka hagiyemo jewe na Didier na Lenine akayasereka kaciye kuzura kuko jewe ntasi sinashobora kwicara baciye bashira kuri ntuze hagiye inyuma y'umushoferi niho baciye bandambika bose sinashobora kwicara hambabaza byo hose hanyuma nca ndicara ngaho nyene baragira ntuze baradutwara Didier yari imbere yanje iruhande y'umushoferi ariko rero Didier yari afise ukuguru kwiwe yari agufise ku rutugu kuko kwari kwacitse tukagenda rero turamucokoza ati bamurigariga turanyumvaga Didier nyene morale yari yose ama turashika mu bitaro batangura kugira rero ntuze ma diagnostic ya mbere Didier aragenda muri salle d'opération baratangura baramugira ama premiers soins hanyuma nanje shitse muri salle d'opération muganga arambwira ati wewe nta mwanya usigaje ko nari napereza amaraso menshi arambwira yuko nyene nta mwanya usigaje kandi yarazi quelques membres de la famille bari biganye na grand frère mu dutwe nyuma hariho n'umuntu uze n'ukora muri Croix Rouge w'umuzungu urumva nta na radiographie bashobora kugira umva je barabona urusoro rwinjiriye ntibabone aho rwasohokeye hanyuma rero donc c'était difficile yo kugira ntuze baca baragira ntuze hari umukuze yaba hajya i Bururi yitwa Remy Ntomera niwe rero baciye bahamagara rero baramubwira ati Jorike nta mwanya asigaje abashobora gushika bashobora kuza kumusezera bamubwaje narumva yuko atahonja inkuru y'umwana isubira inyuma nanoze na Zakariya igihe tuja mu nama ndamubwira yuko dufise ubwoba naramubwiye ni jewe ndumva yuko ndafise ubwoba bwinshi cyane kandi ubwo bwoba mfise ndumva n'ubwoba bw'urupfu ariko
ndumva amemeta yuko naho bantako bombe ndumva yuko ntaza gupfa mugabo ubwo bwoba mfise n'ubwoba ntari bwumve nzakare yarampumuriza ati wewe ntugire ubwoba ntaco baduhora turi abanyeshuri baragumanye pendant la crise nta ntuze nta bintu by'ubuhutu n'ubututsi byigeze bidukorako ngaha baza kutwataka baturondera en plus hariho ntuze hariho abaza kuduproteja après ndaza kubishikako ivyo yatubwiye muri sare hanyuma urumva rero je narumva yuko hariho ntuze mfise ubwoba hakaba na sécurité yuko na sûreté yuko atacunza kuba ivyo rero bambwira yuko ngo sigaje umwanya mutoyi nawe numengo ni ntuze ni relatif hanyuma rero iryo joro turariheza mugabo rero ntangura kumva yuko force zitera zigabanuka akampamata akagaruka nta mazi nashobora no kunywa hanyuma rero pandana na meme twari mu bitaro by'Ibururi haragize ntuze abarubere baratatse baje guhohosha abasigaye abarokotse ku icumu hanyuma rero twumvise inkoho siriyake bita Bujumbura ubu ari mu Bubirigi niwe twari kumwe mu bitaro ariko ntiyari yakomeretse n'umwe yari yasose kuri première étage akavunika twari kumwe ngaho muri chambre yo yaratugwaje aba rero acagira ntuze reaction ya mbere twumvise amasoro yaciye ahura ku gitanda asubiza bashira munsi y'igitanda ndababara gose kubera nayo mfise douleur iteye ubwoba kandi namubwira ni siri yake ariko bankuye munsi y'igitanda usubije munsi y'igitanda no ni mundekere ngaho mugabo urumva rero tayo kunsubizaho ntibari kubwira ntuze nawe nyene baca baragenda kwinyegeza kugira ntibadusangeho nyene muri ivyo bitaro ijoro rirahera ijoro riheze muri iryo joro niho badukominika yuko hari uwundi yapfuye twari kumwe yari muri chambre yindi hanyuma ku mugoroba mu gitondo ca kare niho borganije rero imodoka y'ukwevakiwa abanyeshure bamerewe nabi babivakiwa i Bujumbura baca haza ikamyo y'igisoda irabashiramo urumva rero kwinjira barabaterura bakabashiramo mwaje barambwira ati banterure wapi ndababwira nti wapi douleur mfise ntibipermeta ntoyajewe ntibishoboka ari ugupfa ndapfa ndapfira ngaha ntibikunda ndanka rero aho nase nza numva umuntu ariko arabaza izina ryanje uyu muntu yari umusoda w'umupilote umukoroneri yitwa Colonel Juma hanyuma aragira ntuze ntitwari tuzi naye hanyuma aragira ntuze aravuga ati umuntu yitwa Jolique Rusimbamigera ninde urumva rero twari namaze guhamuka numvise iryo zina umuntu avuze izina sinahuta ngira nihuta uvugwa ko ari jewe hama rero ndaraba ndamubwira ni jewe rero ntuze Colonel Duhira ubusa Didier Duhira ubusa ndo umuhungu wa Duhira ubusa yari amaze kuba yivakiwe na helicopter y'igisoda hamwe n'umukobwa wo kwahwaye yiga ikiremba bari bamaze kuba yivakiwe kuri hôpital militaire Didier rero ashitse kuri hôpital militaire baca baramubaje ati Jolique ni gute hanyuma ama emotion ni menshi ni iki Didier ati aho kuvuga menshi ati Jolique ntarapfa yakomeretse amerewe nabi aca araturika ararira aca bibaza rero yuko
noba nagize kuze napfuye baca barungika rero iyo ndege d'urgence iza kugira rero kuraba yuko nkiriho kugira banyevakiwe. Hama rero Juma caranterera muri iyo modoka muri iyo modoka tuca tugenda muri Kabururi hari iyo helicopter y'igisoda muri 30 minutes twari twamaze gushika kuri hôpital militaire. Urumva rero miracle zari zatanguye kuba Sudani tuzinanyi bari kwevakiwa n'abandi hariho n'abasoda bakomeretse bari kwevakiwa n'iki mwe urumva kandi sinari n'umwana w'umusoda n'iki mugabo harabe nyene ako kamiracle Juma nanduhira gusaba aramfasha Imana irabacako iratuma ashika kuri hôpital militaire. Shitse kuri hôpital militaire combien secours nururutse muri muri hôpital militaire mu ndege bashira kuri brancard niho nabona rero abantu umukobwa tuvukana barindiriye bongera bibaza yuko baje kwakira ikiziga. Hanyuma n'undi muhungu w'inshuti twamwita Bakame yitwa Rodrigue niwe yaciye aza kundaba yumvise nyoko nakomeretse. Hanyuma rero ndashika nshitse mu majoro yagize premier secours umuganga niwe yabwiye Grand Sœur amubwira ati sinzi ko hariho espoir yuko tumusova kuko arakeneye amaraso d'urgence. Ndibuka rero ko Grand Sœur yaje kumbwira mu gutwi ambwira ati Jolique turakubonye turaryoheye ko tukubonye ati ariko baratubwiye yuko usigaje igihe gito mwanya mutoyi usenge kuko ugomba upfe. Sinzi iyo nakuye force n'iki we ntavyibuka mugaye ikofi ryojo cangira ni mu vyiyumviro ikofi ryongira narari mukubise gusa narumva yuko ego force zaragenda zirahera ndazumva mugabo narumva yuko atahonje cabangira rero nuze transfusion bangiriye transfusion hama rero nca ndatangura rero kugira ntuzeye buke barashira mu bitaro nyene muri hôpital militaire barashira mu bitaro baragira amantuze amaswa ya mbere durere zirabandanya zigira ntuze kuko ntuzeye je nari nabaye paralize ku maguru mba paralize ku mavesi ama intestin ku buryo rero bace bashiramo sonde babaze kunshiramo sonde niho nabaye suraje. Urabona ubundi mu gatondo umuntu avyuka agenda kugira ntuzeye kugira pipi ntibadupermesera yuko tuja kugira pipi donc vesi yari yuzuye ico gihe baturasa aho rero umuntu uze niho hande durereye mu abdomino yari ntuzeye yari vesi yuzuye umuntu uze mu mugongo naho igituma rero ntapfuye nukubera ntuzeye y'urusoro rwankubise kuri nozeye kwigufa rugira ntuzeye ruca rucrea traumatisme haca abantu nozeye hematome. Iyo hematome rero niyo yagize ntuzeye niyo yatumye amaraso atabandanya kuva n'uturaso twasigaye nukubera iyo hematome yabandanije igira niko bansiguriye ukuntu byagenze. Hanyuma rero urumva urusoro rwarinjiye kuri nuzeye kwigufa ruramena base igufa rya base ryo ntaryo nkifise rumwanyura rwose mugabo ruca urusoro ruramanyukamo kubiri. abo mporanco koza nabagenda urumva je mfise urusoro amagufa akomeye gusumba urusoro kuko bandashe a 2 metres. Hanyuma urusoro rurinjira rugize contact n'igufa ryanje ruca ruramanyuka. Hanyuma rero
ntuze urumva rero izo parti z'isoro rumwe rwaraduze hejuru urundi ruramanuka ntizigeze ziperfora kugira zinjire mu ntuze mu maparti interne iyo zisohoka nibaza yuko zari gusohokera swat muri vesi cyangwa mu intestines bari survive yego hanyuma sinzi ko nobandanya urumva aho ni muri hôpital militaire mbega none niho wakiriye yego muri hôpital militaire bangiriye ntuzeye après une semaine barangiriye ntuzeye petite opération chirurgicale yanuze ahantu hari hingiriye urusoro kugira bakuremo iyo ntuze iyo hematome ko yaguma imbabaza gose yari yamaze kuba ntuze amashira depuis niyo rero bagize ntuze incision bagira ntuze kugira bakuremo iyo hematome hanyuma ariko wagumye uvuga hematome ni iki ugerageje hematome ni ntuze hajya ugira ntuze ikintu c'ikivyimbe nibaza nk'igihute ubwo usanga nabivuze mu ntuze mu kitaliyano kubera nico sigaye menyereye ni ntuze hajya igipfubigo mu kirundi niko novyita hajya ugira ntuze bagukubita hanyuma hakavyimba amaraso aho kuva agasohoka akacaba ntuze hemorrhagie interne nibaza ko ari ico voilà nico rero caciye kivyimba iruhande yaho bandashe hanyuma rero bamaze kugira ntuze kugira kuka operation baragira ntuze iyo durere kameme yaragabanutse muga rero ntuze umuganga yitwa Ndegaye yitwa Colonel Nicayenzi yari muri ntuze muri hôpital militaire yarashinzwe ibintu bya radiology niwe yaravye rero ntuze yagize radiology wanje arayiraba nyene arakomunika arambwira ati wewe ntuze ni paralysie nta espoir yo gusubira gutambuka yego hanyuma rero canja mu bitaro rero ndatekereza amaswe nagira yari ntuze nyene bakuza baraba devalere bagira bavuriye igikomere coco caciye gikira hama turarindira nyene yuko umuntu agira ntuze kuko vesi yoyo nagumanya amasonde amasonde n'ubu ndacayakoresha c'est irreversible hanyuma ubu nkoresha ntuze kamema amasonde donc nkoresha chaque fois ngiye kugira ntuze kugira pipi sajya amasonde agumamo muri hôpital militaire nakoresha sonde igumamo hanyuma rero ncanguma ngaho mu bitaro gushika yaho ngira amahirwe hariho umupatiri twari tuzinanye ari mu Butaliyano twa Patiri Senkware Vena niwe yaciye ngirira ntuze démarche ibintu bya prise en charge kugira banyevakiwe nze kuvurirwa mu Butaliyano nuko rero ndagira ntuze ntibyari byoroshe kuba harabaye amagendera menshi ariko Imana ishatse iraca ku bantu ndagira ntuze ndagenda ndabayivakiwe nshikira muri Italie du Sud muri province ya Naples mugabo rero ntuze hajya Italie hari ukuntu hariyo partie développée na partie sous-développée partie yo muri Sud iri sous-développée mu bintu bya tekinoloji z'ubuganga hanyuma naho nyine bariranda konte yuko probleme ifise batayitreta ngaho baca bandonderera ibindi bitaro muri Italie du Nord ahantu muri Turin niho rero naciye ngenda mvurirwa mba mu ntuze muri grand séminaire muri petit séminaire
hanyuma rero nca nevoriwa nyene ngaho mva mu bitaro niga ngenda kugira ntuze physiotherapie bevariwa possibilité zo kugira ama operation ego ariko zose barazerimina kuko hari probabilité yuko hari ibintu byinshi zokwica aho zokiza zivyo zokiza ego n'amasoro rero yaciye agumamwo n'ubari ariyo turabandanya tubana kubera bari bandashe muri colonne vertébrale niki bari bazi nyene yuko donc fonction no kwita y'ubugabo atakigenda ariko buke byaragize ntuze byarashobotse kuba normal hanyuma gushika yaho ngira n'amahirwe nkaronka umupfasoni dukundana turabyara n'abana yego ufise abana 4 mukuru afise imyaka 20 wa kabiri 18 uwa gatatu n'umukobwa bose n'abahungu umukobwa nawe afise 15 wa nyuma akaba afise 11 yego urumva nabatera inkuru ni akayago karayazwe mugani wa muduri wa Nkeshimana akayago karayazwe ubwo urumva nta kinanira imana ayo kameme ntuze episode ntagize ntuze ntavuze ariko episode kimamarke ni ntuze pendant la nuit bariko badutera urabona iyo ufise ubwoba uragira ntuze cyane cyane ubwoba bw'urupfu niki mu ku bantu bemera niki nkatwe tandaseri yo gusenga kandi je narakunda gusenga cyane kenshi sinaryama ntavuze ishapure iyo ntarusha ariko no kugira yuko muri iryo joro urabona sinigeze ndyama naragerageje kuvuga ishapure naravuga dawe wa twese ntihere ikamara nk'amasaha 3 mwaramutse Mariya ntihere hanyuma rero kubera nyene uja mu bintu by'ubwoba ukiyumvira ibiki n'ibiki muga rero nuzeye kijya gihe badutera ivyo bintu byo kwemera no kugira iki je ndibuka yuko igisabisho navuga à l'intérieur de moi bamaze kundasa navuze nti nasabira ikigongwe abariko baratwica uko nagira nti ntibazi ico bariko barakora ikindi gisabisho navuga ni ntuze nasabira abafuye abariko barapfa nanje ntisabira ikigongwe nti nkari ndamfa mu nyakire ni mu nyakire ariko mugabo je ndumva yuko atawonza gupfa akaba ari ico umfitiye mana nogira ari mission mfitiye niwe wenyine ushobora gutuma mbaho hanyuma rero gushika n'ubu ndakubwira yuko ndabona yuko ndumva yuko hariho mission fise muga iyo mission sindayimenya n'ubu sindayimenya ndacadeshifra tumaze 25 ndumva yuko hariho mission nabereyeho ariko ndacariko ndaraba nibaza yuko mu myaka mike izoza mu misi izoza nibaza yuko nzomenya misi yariyo kandi ntibizoteba hanyuma ntuzeye kuri santima yindi ukuntu ndabibayemwo sinokubesha
jewe nari umusportifu rwose ubabaza abanyeshuri twiganye niyo baduhaye sorti jewe aho kugenda mu masorti nagenda kugira ntuze course nagenda ibururi n'amaguru na 13 km aller retour donc 26 km au total hanyuma rero le fait yuko ubu ntagishobora kwiruka hamwe uri stressé n'akazi niki uvuga ati ndakeneye kwiruka ndakeneye kugira iki cyangwa gutambuka uratambuka ndamugacuruha wiruka ntibishoboka ico kintu rero kirambabaza cyane ku buryo chaque fois ndabibayemo amano z'ama infection sino kugira ama infection ngira nozeye muri vesi ni menshi gose kwama munuze mu bitaro ugira ivyo bintu niki birababaza chaque fois ugize sonde cha wibaza au moins 5 fois par jour tegeza kugira sonde et chaque fois uyentroduije irakubabaza gose hanyuma urumva ninuze ni experience tegeza kubandanya ubwira muri ico gihe chaque fois ndakubwiye ukuri ni namani niko ndibuka ivyo bintu donc je suis appelé par yukugira ntuze yuku pardonner chaque fois ndiko ndababara chaque fois ndiko ndaviva ivyo bintu binyibutsa ivyo bintu nama ndiko ndi appelé yukugira ntuze kugira iyo pardon umva rero nico gituma mvuga ni twebwe twarokotse tukababara munuze muri terme théologique babita le témoin de la foi urumva abamartiri baragize ntuze barapfuye batanze ikigongwe bagiha ikigongwe naho bahaye ikigongwe batagisavye baratanze ikigongwe hanyuma baragenda bibereye mu mahoro baruhutse mu mahoro natwe naho twarakomeretse turababaye tubandanya tubabara tubandanya dutegereza gutanga ico kigongwe hanyuma rero uratanga ico kigongwe iyo souffrance ni iki ikibabaje cyane nuko uha ikigongwe umuntu atariko arakigusaba atakigusabye sivyo ahubwo ikinababaje cyane ugasanga hariho n'abantu bagira nuze bavuga ati ntitwarasha abaseminari ngo twarasha abasoda kandi atari byo ntitwara abasoda ivyo bintu birababaza gose mugabo voilà ni nuze ni n'umusaraba twikoreye jewe ku bwanje nikorera chaque jour chaque instant de la vie nama ngira hanyuma biri kumwe na nuze na esprit de gratitude y'ukubona nkihema y'ukubona mfise umuryango abana ibintu ntaziga mfise akazi keza mfise uko mbayeho voilà urumva nizo santima ziri muri jewe urumva muri mu banyeshuri bibuta bagize berekanye urwo rukundo hagati bataravye ivyamoko mu gihe vyari ibintu bikaze uyu munsi wewe ico kibazo uno munsi ko ubona hariho n'abakigifise uno munsi wobabwira iki ico kintu ico nobabwira nuko je nibaza ko ni experience personnelle ariko jewe vraiment ibintu vy'amoko narabirenganye cyane narabirenganye kuko maze no gushika ino ukagira nuze ugafata nuze distance ukagira esprit critique urabona yuko amoko benshi ari icitwazo kugira bagire ico baronse kuri soit kuri pouvoir soit amavantage des sentiments niki nayo ubundi vraiment ibintu by'amoko
mu Burundi ugiye jewe uko ndabibona ntivyari bikwiye no kubaho. Tubibaza ukuntu tubayeho, umuhutu n'umututsi barabana bavuga ururimi rumwe, babayeho kumwe, si bya bintu bya kera abazungu baza kudushiramwo bavuga ngo abatutsi n'aborozi bafise inka abandi n'iki. Ubu nibaza yuko hariho abahutu bafise inka gusumba iz'abatutsi. Urumva mode de vie c'est la même chose, ku buryo nibaza yuko vraiment ibintu by'amoko ni ibintu twari dutegereza kurengana, badushizemo dutegereza kurengana. Voilà, c'est mon point de vue. J'espère yuko nashoboye kubwira nk'ugwaruka rwavutse inyuma y'irya episode yabaye ibuta, boheza bakamenya à travers mon témoignage n'abandi bazotemwanya abandi bakamenya ibyabaye. Hanyuma rero n'amakungu akamenya, n'abo bantu bakamenya yuko abantu baza barabesha yuko ngo bateye igisoda atari seminari, ngo bari abasoda babududira, bareke kwanguha. Ahubwo nimba harimo abanyumva bovuga ati yoba nuze point de départ kugira ngo bumvikanishe abarundi n'abarundikazi, kuko ijya témoignage y'abanyeshuri b'ibuta je nibaza yuko atari Burundi gusa, hano mu Rwanda, mu bindi bihugu, yoba exemple à suivre ku mubano, ku bintu by'umubano twerekeye, tukiga kurekuranira. Ibindi navyo indi teme nibaza yuko nari kwa borda mugabo atari, nibaza ko atari milieu indiqué, ni teme ya nuze ya justice. Teme ya justice umva nagira ndakubaze urumva mwebwe mwese iyo uvuganye n'abanyeshuri baba bacitse ku icumu ibuta, n'abavyeyi bavuga yuko bararekuriye abantu, mbega bisigura yuko ikibazo c'ubutungane mwebwe ntibikenewe yuko mwitura ubutungane mu gihe bwoboneka? Oya, irumva kugira ntuzeye kure ubutungane butegerezwa bugakora ikibazo ikinuzeye ico bujejwe. Hanyuma kuvyerekeye ntuzeye ibihano, ubugira ntuzeye ubutungane nibwo bufata ntuzeye igihano kibereye, nimba ari ubutungane nyene bubigira. Muga rero muri ico gihe hariho nuzeye kameme ateniyo kigabanya mu bintu by'ubutungane, ni nuzeye hariho umuntu akwakiza. Muri ico gihe abo kwakiza abatwishe ni twebwe. Umva twebwe twokwakiza mwa meme temps nous sommes aussi disponibles yuko akorda le pardon, kubarekurira. Twarabarekuriye n'ubu tubandanya tubarekurira. Ariko rero urumva naho umuntu urekuriye umuntu atagusavye ikigongo, naho nyene urumva ko atakamaro birimo. Rero vyobaye vyiza yuko abarundi twokwiga kubona kwiga neza kahise, tugasabana ikigongwe, tugahana ikigongwe, akaba ari reconciliation totale. Ico nico cifuzo canje, niyo ndota. Sinzi yuko bizotinda bigashika, mugaso na rêve la justice a fait son travail.